mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya Doduyemba z'umutima niwe agire ayabashikirize afadikanije na Aubin Felix Nankunda ari mu buhinga bw'ivyo. Nta murundi akwiye kuba umuja w'umuntu n'umwe. Inyuma y'imyaka 11 Musenyeri Simoni Ntamwana aracemanga ayo majambo kandi ntamutera kwicuza abayabwiwe bakayafata nabi ngo yarabagiriye imbabazi. Abatari bake bakaba bamenyesha ko Uburundi bukeneye abandi barundi b'injyamunyu nka Ntamwana kugira bafashe gushayura Uburundi. Miliyoni amajana 610 z'amadolari ya Amerika niyo akenewe kugira ibice 70% by'abarundi bazobe baronse amazi meza mu mwaka wa 2030. Kubwa bamwe n'abandi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwananiwe no kuronsa abanyagihugu amazi meza mu gihe hasanzwe amasoko menshi y'amazi mu gihugu ngo bukwiye gusezererwa. Inkuru imwe mu kwayo ni mu kanya, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro Ineza y'Imana. Kazi ndasubiye kubaramutsa. Musenyeri Simoni Ntamwana n'ubu aracemanga ko atamurundi akwiye kuba umuja w'uwundi. Ayo majambo akaba yatanguye kuyashikiriza mu mwaka wa 2015 aho Perezida Petero Nkurunziza ashaka kwitoreza ikiringo kigira gatatu kinyuranye n'ibwirizwa shingiro Burundi bwagenderako hamwe n'amasezerano ya Arusha ryakomokako. Ico gihe mbere Musenyeri Ntamwana atarya umunwa akaba yahamagariye abarundi kudatora umuntu adafise uburenganzira bwo kwitoza. Kubera kutumvira impanuro, Petero Nkurunziza yaragiye ku butegetsi aho nyanza amategeko ikabiciye no mu busuma bw'amajwi. Ikiringo abenshi bavuga ko cahavuye kiba umuvumo ku barundi kuko intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ibandanya gukorera mabi abarundi aho canahitanye uwanse kukireka. Abatari bake bakaba babandanya kuvuga ko Uburundi bukeneye abandi bashinga ntahe b'injyamunyu nka Musenyeri Ntamwana kugira bafashanye n'abarundi bose gushayura Uburundi bugeze aho umwansi ashaka. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Inyuma y'imyaka 11 iheze avuze ko atamurundi akwiye kuba umuja w'uwundi, Musenyeri Simoni Ntamwana n'uyu munsi aracemanga iryo jambo ryateye impari. Avuga ko akirihagaze Kongo kuko atari umuja na gatoya kandi ko adashobora kwemera ibintu bamubwira kuko ababivuga nabo ari abantu. Kubwiwe akifuza ko imigambwe yose yohurira hamwe mu gukunda no mu guhuza abarundi kuko ariyo nzira yonyene yo gukiza abarundi. Dukurikire Musenyeri Simoni Ntamwana aherutse kubishikiriza mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru wa Hai TV ikorera ku muhora ngurukana bumenyi. Mujyanateye impari n'uno munsi irashobora gutera impari kuko no kuri sindumuja sinshobora kwemera ibyo byose baza bambwira kuko nabo n'abantu kandi cyane cyane baguma muri uwo mutego wa politike mu kabwimuze. Cyo ndashaka yuko iyo migambo yose uko ari ingahe iri mu gihugu yohurira hamwe mu gukunda abarundi, yoduhuza twese. Ubona hose umugambo w'abatutsi, abo batutsi bakaza bagira bati genda kunda abatutsi n'abahutu, abo bahutu bakaza bagira bati genda kunda abahutu n'abatutsi. Abo nibo bazongiriza Burundi. Naho wo kubabukaga agasubira muri yanyifato yuko kuko genda umututsi nigisha umututsi oya azoba baye umujare nuko uwo muhutu yoza agira ati oya je nihambiriye ku bahutu bone urabaye umuja. Ntukiri umurundi wacu, ntukiri uwuje kudutereza igihugu cyose ngo kizari kizima. Niko rero ngira nti jewe kubwanje navomye mw'ijambo ry'Imana. Musenyeri Simoni Ntamwana ngo ntashobora kwicuza mu gihe azi ko yakoze ikintu cyiza, mbere ngo naho abo yabwiye bo bifata nabi kubera kutabitegera n'ingoga. Abo bantu ngo yarabagiriye ikigongwe. Uwo yihebeye Imana akaba kandi azwi ku mpanuro zitandukanye amaze guha abategetsi ba CNDD-FDD
yibutsa ibihe bikomeye Uburundi bwaciyemwo vy'amagume mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1993 aho ngo yaraye ku majoro arondera ko abarundi bo kwicarana mu biganiro byo gusubiza hamwe kugira intambara ihagarare ko naho nyene abo yabibwira byabababaza ko mugabo aticuza kuko byavuye mu kintu ciza cyo guhagarika intambara. Twongere dukurikire Musenyeri Simoni Ntamwana ari mu karuhuko k'izabukuru ariko akaba yarajejwe amabanga atandukanye muri Eklezia Katolika. Jewe no kwicuza ikintu kibi naho ari ikintu ciza mugenzi wanje atashoboye kwakira kuko tari bwashobore kugitegera. Ndamugiriye ikigongwe, ndamubabariye ngiye mbona yara ku majoro mu 1993 ndiko ndagerageza ndi kumwe mbere na Musenyeri nyakwigendera Musenyeri Bernardo Bududira turiko turagerageza gutekanisha uyu ucankuriya hanyuma rero bagaheza bakatwumvira nukuri emwe ijambo twababwira ryari rikomeye ijambo twababwira ryarashobora kubaruhisha mugabo naho twabaruhishije ariko bakatwumviriza bagateba bakagira bati ego turemeye kwicara hamwe kugira ngo turabe nyine tosura kandi kubogoramo no Burundi. N'uno munsi numva ko mpimbawe n'ijambo nababwiye kandi rigaheza rikabamfashiriza gusubira kurema gusubira kwiyumva ariko nibwira yuko ataco navuze kibi cyotuma nicuza nta kimwe mugabo ko navuze ibintu bishobora ushavuza kanaka wundi nukuri byarabaye mugabo nuko jewe nariko ndamubwira ukuri ari naho rero ngira ndi yemwe nukuri data ndakwicuza na gatoya. Abarundi batari bake bamenyesha ko bafata Musenyeri Simoni Ntamwana nk'umurundi adasanzwe ngo ni intwari kubera yubahutse kubwira umugambwe CNDD-FDD n'abategetsi bawukomoka ko kwitoreza ikiringo ca gatatu cyo kuri Petero Nkurunziza mu 2015 bitakurikije amategeko. Anagira ahamagarira abarundi kutamutora kuko boba babaye abaja. Ivyakurikiye inyuma yuko kwitoza ku gikenye vyabaye amagume n'amahano n'amarushwa Uburundi bwinjiyemwo gushika n'uyu munsi. Uyu munsi abarundi bakaba bavuga ko hakenewe abashinga ntahe b'indyamunyu nka Musenyeri Simoni Ntamwana kugira bashobore kurinduka no guhagarara bashayura Uburundi bugeze aho umwanzi ashaka. Ibindi Musenyeri Simoni Ntamwana yashikirije ni mu makuru yacu yo hanyuma. Miliyoni 610 z'amafaranga y'abanyamerika niyo akenewe kugira ibice 70% by'abarundi bazobe bafise amazi meza mu mwaka wa 2030 mu gihe kuwa 2022 ntwarante amakunga himbaza umunsi wahariwe amazi meza isuku n'isukura. Mu Burundi haracariho ingorane zimwe nk'uburyo buke bugenewe amazi isuku n'isukura. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe kuri uyu wa 2023 ntwarante i Bujumbura mu gihe hugururwa indwi yahariwe amazi meza mu Burundi. Uwo munsi wahariwe amazi ukazohimbazwa mu Burundi kuwa 27 ntwarante 2026. Martin Ndayizeye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo amazi mu mukurikire. Twasanze rero ahanini ingorane zihari zerekeye uburyo buja muri ico gisata usanzwe ari buke, tukaba twumvikanye yuko tugiye gukora ibishoboka kugira ngo turabe yuko twokongereza uburyo busanzwe bushirwa muri ico gisata. Eka twanasanze hariho ingorane zimwe zijanye n'ukuntu abasanzwe bafasha muri ico gisata bafasha batisunze ibicapo biba bihari kugira ngo ibikorwa bariko barakora bishobore gukorwa vyerekana imbonakazoza tugiye kujamo. Uyu munsi mukuru rero usanzwe ufise icivugo yuko ari ukugwiza amazi meza hamwe n'isuku n'isukura kugira ngo dushobore gushikira imbonakazoza ya 2060.
musanzwe muzi rero yuko amazi meza yashizwe imbere mu bumwe bwa Afurika kugira ngo uyu mwaka witirirwe amazi meza. Natwe rero tukaba twafashe iya mbere kugira ngo iki gisata citabweho bikwiye. Nagomba ndabamenyeshe kandi yuko ibikorwa bisanzwe biriko birakorwa hirya no hino. Tuzoronka akanya ko kubigendera muri iyi ndwi, tukaba tuzoraba n'abasanzwe bafasha kino gisata ivyo basanzwe bariko barakora kugira ngo dushobore kuraba impinyanyuro zokorwa, hanyuma dushobore gushika ku mbona kazoza bisanzwe ari yuko abenegihugu bashika 70% bazotegerezwa kuronka amazi meza duhereye uno munsi gushika mu 2030. Uburyo bwategekanijwe kugira ngo kino gisata gishobore gushika kuri iyo ntumbero mu buryo bungana n'imiliyoni 610 y'amafaranga y'abanyamerika. Ubwo buryo bukaba bwatunganirijwe rero muri ca gicapo twita mu rurimi rw'igifaransa Pacte Présidentiel de l'eau potable, hygiène et assainissement. Ni gicapo rero cerekana imigambi izogenda irashirwa mu ngiro muri imyaka 5 kugira ngo bikunde dushikire iyo mbona kazoza yuko ibice 70 by'abenegihugu byoba byarose amazi meza muri 2030 mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe n'abandi bavuga ko bimaramaje kubona mu Burundi haguma hakenya amazi meza mu banyagihugu kandi hasanzwe hari amasoko menshi y'amazi. Kubwabo ngo bigaragaza ko leta y'u Burundi ititayeho igisata c'amazi, mu gihe ico gisata kiri mu bigize umushinge w'amagara meza n'iterambere ngo ntirizoshoboka abarundi bakinywa amazi mabi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD butariko buronsa amazi meza abanyagihugu ngo burakwiye gusezererwa. Yaciwe amande arenga 1,700,000 inyuma yo gufata impene 17 akazijana kuziragira mu gasozi. Uwo ni umunyagihugu wo ku mutumba Ngere muri zone Cumba muri komine Busoni y'intara ya Butanyerera yasohoye impene 17 mu ruhongore azijana kuziragira mu Gahinga hari kwigenekerezo ya 15 Ntwarante umwaka wa 2026. Amaze gufatwa abajejwe intwaro bakaba baciye basaba ko ahanwa hisunzwe amategeko, aho yaciye acibwa ihadabu y'U1,751 vy'amarundi. Bamwe mu banyagihugu babona ko ayo mafaranga yaciwe ari menshi kuri ivyo bitungwa. Urongoye igisata c'ibidukikije uburimye n'ubworozi muri komine Busoni Dionise Ayishakiye amenyesha ko bitangaje kuba hari abanyagihugu bacubahuka gusohora ibitungwa babijana kurisha ku misozi. Amenyesha ko udafise uburagiro bwiwe ategerezwa kugaburirira ibitungwa vyiwe mu ruhongore kuko itegeko rihari ribuza kuragira ibitungwa ku gasozi. Dionise Ayishakiye amenyesha ko itegeko rihana abaragira ku gasozi rivuga ko igitungwa kimwe gifashwe kitari mu ruhongore canke aho nyene ibitungwa yateguye ngo azoze arahagaburirira ibitungwa vyiwe gihanishwa ihadabu ringana n'amafaranga 100,000. Ahamagarira aborozi kubaha no kubahiriza itegeko riba ryashinzwe na leta ku nyungu z'igihugu n'abanyagihugu. Yibutsa ko kororera mu ruhongore bifise ingaruka nyinshi nziza, harimwo kuronka umwavu ku barimyi no kugwanya indwara z'ibitungwa zandukira. Abatari bake mu baganiriye na Radio Haguruka ku kibazo co gukurikiza amategeko bamenyesha ko urutaro ruca ku mugofi. Abanyagihugu bitwa bato bato ngo barahanishwa amategeko nk'uyo yaraye atwaye ibitungwa vyiwe ku musozi ngo ntizicwe n'inzara, ngo yamara amategeko araba abategetsi, ubutungane ngo ntibuhaguruka ngo buyahagararire. Batanga akarorero k'itegeko risaba abategetsi kwerekana amatungo yabo imbere yo gutangura amabanga y'igihugu n'inyuma
yaho ridakurikizwa. Umukuru w'igihugu bwiwe yohagarariye amategeko afata iya mbere mu kuvuga ko ico kidashoboka kandi ari itegeko, akavuga ko basanze itunga ry'umuntu ari akabanga kiwe. Aha abanyagihugu bakabaza kuki iryo tegeko ritaciye rifutwa ngo abategetsi bibe ku mugaragaro nk'uko basanzwe babikora atakibahana. Kuba iryo tegeko ridakurikizwa ryanditse, abo bategetsi ngo bari bakwiye gutahura ko hariho n'amategeko aremereye abanyagihugu bitwa bato bato atarakwiye gukurikizwa, ahubwo hagakurikizwa ubwa mbere itegeko rifise intumbero yo gukumira ubunyonyezi bukorwa n'indongozi z'igihugu. Mu gihe bimeze gutyo, basaba abarundi guhaguruka birukana intwaro irangwa n'akarenganyo idasize inyuma ukurenganya abanyagihugu ibicishije mu mategeko akurikizwa kuri bato bato, ayafata abategetsi agashigwa ikabari. Reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce dutandukira umwanya uhariwe ikiganiro. Umwanya uhariwe ikiganiro ineza y'Imana kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 2023 ntwarane 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi w'inkuru nziza Luka igabane ca 18 umurongo wa 14 gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu gikurikirana. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi Luka igice ca 18 umurongo wa 14. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ndababwire, uwo muntu yamanutse ajiwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Imana yacu nishimwe kandi habwa icubahiro. Niri jambo ry'Imana nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, numvise twosangira kuri uyu munsi bitubwira ku mugani Yesu yaciriye abantu bariko baramwumviriza. Maze ngo Yesu acira umugani abariko baramwumviriza, umugani w'umutoza kori ngo n'umufarisayo. Ngo abantu babiri rero ngo baragiye gusenga, ngo binjira mu rusengero, umwe ngo yari umutoza kori, uwundi ngo yari umufarisayo. Maze ngo umufarisayo ngo ahagarara imbere arema agatuntu ngo ashira hejuru, ngo aravuga ngo ndagushima Mana ko jewe ntameze nk'abariya batoza kori barya ibiturire bagira gute na gute na gute. Arabavuga arasubira, aravuga abasambana, aravuga bagira gute, arangiza yisohokera yumva yuko atsindanishirijwe, kuko yashimye Imana ko yamugiriye neza, atanga ica 10 ko afasha abantu, nuko arasohoka. Mana itabare cyane. Ariko ngo umutoza kori naho yarari, we ngo yari yahagaze inyuma kandi ngo aca bugufi mu mutima, ngo asaba imbabazi Imana ku byaha byose agenda akora. Aravuga ati ndi umunyabyaha, nkora ibi na biriya na biriya na biriya na biriya, none nje ngaho imbere yawe gusaba imbabazi. Mana yo mwijuru idutabare cyane. Aca bugufi imbere y'Imana, aca bugufi asaba imbabazi. Ntiyaba nkuriya mufarisayo yishize hejuru yigira umugororotsi imbere y'Imana ko akora neza gusumba abandi. Ariko umutoza kori we arimenya ko ari umunyabyaha, aje imbere y'Imana aravuga ibyaha byiwe byose, arangije arasohoka. Yesu rero amaze kubacira umugani acagira akababwira ngo ndababwiza ukuri yuko umuntu muri abo babiri yatsindanishirijwe, umuntu muri abo babiri yumvise isengesho ryiwe ryumviswe, nuwo mutoza kori, kuko wewe yitahuye ko ari umunyabyaha agasaba imbabazi. Nayo wagiye imbere akavuga yuko yakoze ibintu biriya, uwo yatashe 0. Mana yo mwijuru idutabare cyane. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza kino kiganiro, nagira nkubwire ngo nta kindi kibuze uyu munsi nuguca bugufi, umuntu akimenya. Ese icompa abarundi tukimenya, ese icompa tukimenya, umwe wese akimenya ivyo akora, umwe wese akimenya ko ari umunyabyaha.
nimba ari umusuma yiba akimenya, niba ari urya ibiturire akimenya agasaba imbabazi, niba ari umwicanyi akimenya agasaba imbabazi, nimba ari unyuruza abantu akimenya agasaba imbabazi, nimba ari upfungisha abandi abarenganije akimenya agasaba imbabazi, niba ari umunyamacakubiri y'ubwoko akimenya agasaba imbabazi, niba ari umunyamacakubiri y'intara akimenya agasaba imbabazi, niba ari umunyenzigo, niba ari umunyeshari, niba ari umurozi, niba ari ubesha abandi akimenya agasaba imbabazi. Mana yo mwijuru itabare cyane, Mana yo mwijuru idutabare. Uyu munsi ikibuze mu gihugu cacu nuko utimenya, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ivyo murabikora nkihorera ngo mukibaza ko mpwanye namwe, ngo ariko igihe kimwe nzobishira ku mugaragaro imbere y'amaso y'abantu bose babibone. Ibyo umuntu wese yakoze bije ku mugaragaro, abantu bose babibone, umugore wawe babibone cyangwa umugabo wawe babibone, abana bawe babibone, abagenzi bawe babibone, abo mu bana babibone. Mana yo mwijuru idutabare cyane, nabo musengana babibone. Ariko uyu munsi kubera abantu kutimenya, ibyo byose barabikora, bakica bakaja mu rusengero kandi bakicara imbere, bakanyuruza abantu bakinjira mu rusengero kandi bakicara imbere, bakiba abantu bakinjira mu rusengero kandi bakicara imbere, bakarya ibiturire bakigira mu rusengero bakicara imbere kandi bakanabwiriza. Abanyamacakubiri y'ubwoko uyu munsi bahawe intebe imbere mu rusengero. Mana mwijuru itabare cyane. Abanyenzigo n'abanyeshari, abafise inzankano uyu munsi bahawe intebe he imbere mu rusengero, kandi ibyo byose ntabwo babibatera, barabikora Imana ikicecekera. Ariko hariho umunsi umwe izobishira imbere y'amaso y'abantu bose. Mana yo mwijuru itabare cyane. Ese icombo uyu munsi abarundi tukimenya, mwose akimenya uko ari. Ariko ikibabaje uyu munsi abo bose ndondaguye bakora ivyo byose, abica, abanyuruza, barya amatungo ya leta, abanka abandi, abanyamacakubiri, abarya ibiturire, abanyuruza abandi, abo bose usanga bafise intebe imbere mu rusengero. Mana yo mwijuru itabare cyane. Ariko cuti mugenzi uri kuranyumviriza, ndagira nkubwire ngo ukwiye kwitahura nanje nkitahura. Imbere ko tuja mu rusengero tukicara imbere, mbere ko duha umwanya tukabwiriza, tukabanza tukitahura. Mana yacu nishimwe kandi habwa icubahiro. Ese icyo mu Burundi bakitahura uyu munsi, umwe wese akitahura. Ndazi neza yuko Burundi bwacu bwoba nk'iparadizo, nta banyamacakubiri barimwo, Uburundi bwoba nk'iparadizo, nta basuma barimwo, Uburundi bwoba nk'iparadizo, nta barya ibiturire barimwo, Uburundi bwoba nk'iparadizo, nta macakubiri y'ubwoko arimwo, Uburundi bwoba nk'iparadizo, nta bicanyi barimwo, nta banyenzigo, nta banyeshari, uyu munsi Uburundi bwoba nk'iparadizo. Mana yo mwijuru idutabare cyane. Kubera ikunezerwa nuko mwene sahura n'ibyago, kubera ikunezerwa nuko umurundi mugenzi wawe yangara, kubera ikunezerwa nuko umurundi mugenzi wawe ahera mu mpimba, kubera ikunezerwa nuko umurundi mugenzi wawe yitwa n'ubukene, yitwa n'inzara, kubera ikunezerwa. Ukwiye kwitahura nshuti mugenzi. Mana yo mwijuru idutabare cyane. Ukwiye kwitahura uwuriwe, uriyizi nanje ndiyizi. Ndazi ko ivyo byose ndondaguye urakuramwo gwawe. Nimba uri umunyamacakubiri uriyizi, nimba unyuruza abantu uriyizi, nimba upfungisha abandi kubusa uriyizi, nimba uri umwicanyi uriyizi, nimba uri umusuma uriyizi, nimba urya ibituri uriyizi. Mana yo mwijuru idutabare cyane. Nshuti mugenzi bariko uranyumviza bityo kiganiro ineza y'Imana, n'iri jambo ry'Imana ruse twasangira kuri uyu munsi rivuga ngo itahure aho uri hose. Imbere yuko winjira mu rusengero banza witahure, kuko Yesu yaravuze ngo niwaja gusenga canke ngo niwaja n'ishikanwa ryawe mu rusengero, ngukibuka yuko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, ngusige rya shikanwa ryawe aho nyene, ngubanze ugende witature na mugenzi wawe mukiranuke, musabane imbabazi. Ariko uyu munsi ibintu byarahindutse. Mu rusengero bose barinjira, hagera gusirimba bose bagasirimba. Ariko umuntu akwiye kwitahura uwariwe, umwe wese akimenya. Tuti mugenzi uri kuranyumviriza, n'iri jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi rivuga ngo banza witahure, wimenye uwuriwe. Mbega urinde? Uri umwicanyi, uri umusuma, uri umunyamacakubiri, uri umunyenzigo, urenganya abandi? Mbega urinde? Bimeze gute? Itahure nanje nitahure, hanyuma tubone guha icubahiro Imana twejejwe. Mana yacu nishimwe kandi habwa icubahiro. N'iri jambo ry'Imana rero nose twosangira baryumvise mwese. Imana yo mwijuru ibagirire neza. Mana ugira neza, Mana y'icubahiro, ndagushimiye. Gushimira ubuntu bwawe, gushimira imbabazi zawe, gushimira urukundo rwawe. Mana yo mwijuru, ntumeze nk'uko abana b'abantu bameze, ntukora nk'uko bakora, ntuvuga nk'uko bavuga. Ariko iconzi
nuko ijambo ryawe ryambwiye neza yuko ucicaye ku ntebe y'imbabazi ngo ariko niwe yahaguruka ko bizoba birangiye. None rero nyemerera nyakubahwa umwanya ucicaye ku ntebe y'imbabazi ugirire neza mwami Imana umuntu wese yumvise iri jambo kandi nyaguhora ku ngoma uhindura ivyanse guhinduka mu Barundi. Girira neza mwami Imana buri muntu wese yumvise iri jambo bari hafi n'abari kure, maze imbabazi zabo mwami zigaragare mu gihugu cacu c'u Burundi nkuko zagaragaye mwami Imana kwica gisagara kinenewe cari cimije ukomvomvogwa, ariko mwami bigahinduka kw'imbabazi zawe. Nuko rero ndagushimiye, ndazi kuri Imana yumva kandi yishura, senze nizera ko byose vyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen.